nuko uratambuka ivuze ibiti nyene umvise kiravuga uzicanza upoze nyene uhagarare kero gumye ugende uzogira ingorane zo nkamene abantu ikintu cyose kurakora uzobanza guhagarara banze yumvize iheze hamubandanye so bari nkamene urumva amana. Kaze bakunzi ba K90 TV mu biganiro vyacu kaze mu interview tugirana n'umuririmvyi umwe muri team ya One Love Music ni aba jeune bariko baraza muziki bani wacu mu Burundi muri Buja Flavor ya tumuhakanya yitamburi yivuge kwanza. Merci sana kabisa. Ya ego kizina ryanje original nkaba nitwa Sinibarura Eric ya izina ry'abavyeyi hama izina ry'umuziki nitwa Gicha cy'umugwi One Love Music. Gicha One Love Music. So muri One Love Music muri babiri ego no muswajiri wenyene kubera uwo turirimbana vya mugoya yafatiriwe yafatiriwe so birashika ariko waducishira wa freestyle gato ni rap nziza cyane mbe ndateguza ko adukurikirana akaverse kamwe gusa cyangwa flow kamwe gusa shaka umuntu tugidana kana tamtani mbonye umuntu gishavuza mwita mutugani gerageza kwiyohereza wa muri fine na buzima bwangi no try again ego man rock sunshine ugumukini karate umwanya uri kura utabwo fumuze kumviriza jewe ndiko ndarapanda zurumva advance nabagenzura abatanga umuntu n'uyundi gerageza nawe nturabivya abandi banzi urabivyawe kandi utazi ico ndigumye umuntu wawe ngumwanya nataje usinda wituza ngahubwo niruka n'umwanya vuba ugiye kuza kandi nta kibuza ndazi zo ugaruza kuko ico usavye Imana burya iranaguhereza ni wabona umuntu gafite ishugwe ryiza ryo mari motaneza ndetse ryakaka ku mutaga no mu mwiza nazotangare naze wimare kimwe gusa tega amatwi je nkubwire kandi unantahure nuko yari vomeye ngakaririnda ko mari yo mpamvu ryo ribereye na jende yimukuriye yaman. Asante sana bro. Flow ni ya bien sana. Ni ya bien sana kabisa. Merci. So iyo ndirimbo mweririmbye kubera kumenga harimo ibintu by'imishwana. Si by'imishwana. Habwo ni indirimbo y'ubuzima. Y'ubuzima. Guhanura. Ya. Kandi twayifatanje n'undi muririmbyi. Inde Akestan mwari kumwe. Yego. Ya. Yarahitinze yasotse ryari? Iramaze 2 mois. Yego. Murabona ko yashitse ku gwego para police yindi yo hari basi yari sununiye para police yindi twari dufite ya ngiza gose none muri we love music One Love Music. Yes. One Love Music ndi nivyo muri ko mupanga ikubo indirimbo yarasohotse cede mwa hari indi muri ko murapanga uvuba yego hari indi iri mu studio twakoranye na King Prata ariko ntirasohoka nayo vubiraza yego muyitege kabisa izo bitesa sana ona izo bari nka mine urabibona mine ya nkubu bisi kiragenda izo cyagara igumye igenda izo ishwanyagurika izochikwambuka nuko uratambuka ivuze ibiti nyene umvise kiravuga uzicanza upoze nyene uhagarare kero gumye ugende uzogira ingorane zo nkamene abantu ikintu cyose kurakora uzobanza guhagarara banze yumvize iheze hamubandanye so bari nkamene urumva amana. Ya indirimbo ya bien sana mwitwitegerera ya we love music na King Plata yego One Love Music na One Love Music na King Plata mbega kwereki izo chibindirimbo ya kabiri muri zitatu mukoranye n'ubundi kwereka izo featuring kubera ugumye wikorana ukoranye n'ubundi muntu basi hari urabona change ukabona hari ibintu vyongera mugahanurana hari kuko cyane basi twakoranye n'abaturuta hari byinshi baguhanura muziki baba baragutanze mu muziki buryo uko genda urabona ibintu bishasha taruzi ko ntawumenya vyose so inyuma y'iyo ndirimbo none muca mukora gute murapanga n'izindi musora gusa nama concert turapanga ariko muri mise hari ibintu byatwononeye dufise concert Gitega bakora coronavirus byarashoboye kwanka rukenze pole sana yari kuba concert byashe byankwa coronavirus sache twihangana ariko niyahera tuzobwira n'ubundi kuri channel yanyu ya YouTube murayifise mubona aba subscribers baza bakurikirana bariko bariyongera gusa mu Burundi hari problem hari mu Burundi ego badukurikirana ariko sinovuga ngo cyane gose mu Burundi usanga ufise abagenzi ugasanga bifite ubufone bw'amatushe bafite onda ufise na Android ukamurungikira link
ugasanga ntazi niyo linki nico akakwaza ibi nibiki usanga nafise n'amamega ya YouTube iyo ngorane usanga ufise abagenzi benshi ugasanga ntama rezo social bakoresha cyane bazi kuntu bayakoresha mu nundi no problem hari gusa nyere muragerageza mu performing uko mushoboye gukora uko mubishoboye so none uhaye biraba mu muziki nkamwe bwe twegera tutimura ba upcoming ubona byoroshe kwinjira neza biraborohera ko gusa ndibaza mwe byaraboroheye kuko niba kibashika baronka kurabona Ekistan na King Plata muri One Love Music mwe bigenjeje gute ukiri ngaho nyene nobanza gushimira manager wanje byose bikunda kubera we kubera nkubu ndamubwira ati ndifuza korana n'umuririmvyi n'uyu akamubwira ati genda muyage nimwavugana uraza kumpinyisha tuvuganya akaba cyansaba cyawe kasaba kuntu vyogenda ndamundi yakimutura hama nawe daboro kandi muri wamusavye featuring abanza kubwira ririmba twumve ko nurimba cyangwa kumviza indirimbo maze gukora ntashaka kukwemerera nawe uravyumva akuruta tegeza kuba yumva ibikorwa vyawe nawe ukuntu bimeze bati umuntu vraiment ararimba bien hama acanka aragerageza nubwo ntovuga bien taragerageza hama akabona kukwemerera so ugira uti rero ku byo mukora mu ahane mu bikesha management n'ingene kandi mwebwe n'inyenye musanzwe mukora so ni byiza cyane yacha twitaye ko abona basi mushoboye mufata bafata amahera yo akaguha kuja muri studio abona atani kintu nakimenya gitoye shoboye byovye nuko mushoboye so none muhaye mubiraba urabona ko ahanini nivyo abasani murakorana abafana nabo tuhagaruke ko umuntu ayumvirije indirimbo feedback ziba nziza ariko ica bahanura kibaciza ayumvirije acabwira ati nimba ati mwakoze bien kintu nobanza kukubwira je ndakunda umuntu ambwira ibintu ngo ni bien sana sindamukunda ndakunda ujya muntu yumva ikosa akambwira ati hari ikosa yirindi ariko ashobora kuba ataryumvise ashobora kuba ataryumvise hari abagenzi bameze nabi ko abasuri mukundanye mugendana akaguhenda guyemana ngo warakosoye isonge ngira saranga sa kumbe yumvise ikosa ubwo ahubwo jujumbwira ati mana hari amakosa ndakwemera sana ahubwo je no nshaka ama comment umfa kumbwira ati mana wabigize nabi kunuko kubera ubwo umbwira nene nakoze neza nene umva no chanshikaye ubwo mbwiye ko nakoze nabi cyambona ko ngiye guhindura cyambona hari amakosa mugo kumubwira ngo ni byemvye changira ubunebwe cyane icara ngo narashitse so rero kubafana canka bakumviriza abo horuha indirimbo ati nyumviririza abo muri One Love Music mu indirimbo ati nyumviriza murumva ko bababwira ati komeza ati hindura hani gato ikomeza mugasanga ibyo babwira nivyo kabisa ubwa mbere maje kwigwambaza kubwira ntuze kumpenda yumviriza nturabe ngo turabagenzi niwabona hano hari defo umbwire Nimbara hano kugira nzokosore apana gucunga umani ngusongira sa hari abantu mani baguhenda ko abasubugenze mu mfitani akabona indirimbo ni yandi uyivugije n'abantu bacu batwenga akakubwira ngo mani ngo kuraje yahe aho yaje yo ntaho shaka so ego ngira ngo tworangiza urafise akantu ushobora kubwira abafana bawe na bakunzi b'umuziki muri rusangi twitege iki ku indirimbo yanyu na King Plata d'abord ku bafana banje ku banzi n'abatanzi abatanzi no basaba yuko banza bakaja kuri YouTube ya One Love Music bakabanza bakagira subscribe ku buryo ikintu cyose umuntu azoba kicagiye habona bazoba bambere mu kukironka aho ni kubatari banzi batuzi bazi umuntu wese amenya bamumva ntiwomenywa n'isi yose abakozi barategeza nyamba ari batanu ubashimuko nyene hama batuzi nabo bakomeze abahora badukurikirana bakomeze cyane batubabwire n'abana bagenzi babo cyo kuri YouTube yacu One Love Music bagira sabone ku buryo ibintu byose bizoza bazoba bambere mu kubironka ndetse baje no kuri Facebook yacu turapostinga ibintu byinshi nkaje par exemple Umuririmvyi Gicha turimbana grand frère wa original turavukanye original parango namaraso kuri Facebook wandike Gicha One Love Music ugireje muri share cyangwa wandike One Love Music aho se uguma watoye ubona ibikorwa vyacu cyangwa wandike Vibre One Love Music aho se uguma watoye grand frère twa Vibre turirimba muri One Love Music ubuzima wadukurikirana badutera intege n'impanuro nyinshi nuko murakoze cyane ariko badukurikirana kuri K90 TV nuko turi kumwe na Gicha muri One Love Music ariko mudusezera akarap gato ikanda twongere man ndakunda umuntu ngankwirikirana sana tugenda naduhora naduterama duterama kwirikirana sawa K90 TV
K90 TV uzokumviriza byinshi uzobona byinshi uzobona abaririmbyi batandukanye bo mu mahanga bo mu Burundi bo mu mahanga One Love Music teka ryose ibihe byose yana. Merci sana bro akantu keza sana ya nuko rero tubashimire cyane twasezera bako badukurikirana ya interview kumwe na Gicha wa One Love Music. Mwashobora kubakurikirana kuri channel yabo ya YouTube, mwashobora kubakurikirana kuri Facebook na Instagram, kuri Facebook naho ngira bariko na Instagram bariko nivyo ni K90 TV. Wadaye mudukurikirana, like, subscribe na feedback turabikeneye. Merci sana.